ku bantu basubiye kudukurikirana uyu munsi ahantu hose baherereye mu bibanza bitandukanye ku migabane itandukanye, twongeye kugira amahirwe yo guhora n'umwarimu wacu mwarimu Dimitri. Nizere yuko tugiye kugira ibihe byiza turi kumwe nawe. Hari dimanche iheze niho twagiranye ikiganiro kivuga ngo abantu bose bari mu madini baba barakijijwe. Twagiye tuvuga mu bijyanye n'agakiza, ibintu bitandukanye, details zitandukanye, ariko uyu munsi araza guhagarara ku kintu kimwe. Hari ikibazo kimwe gusa fise ngomba kumubaza, si jenyine ariko n'abantu bose badukurikiye, kuko barifuza kukimenya no kugitahura bakakigira nk'ubuzima bwabo. Mwarimu murahawe kazi. Sinzi nimba uramutse abantu badukurikiye imbere y'uko mbaza icyo kibazo. Bahora Imana ari kuri mwebwe, kandi ubuntu n'imbabazi y'Imana Data twese yo kuri mwebwe no kubera bose. Yego murakoze mwarimu. Hama ikibazo Jeffise ni kimwe gusa kandi cyoroshe kandi kigoye, ubwo rimwe na rimwe usanga tubirimo tutanabizi. Ntakibwira ngo yarakijijwe ariko vikura atakijijwe. Mbese agakiza ni iki? Icyo nicyo kibazo cyane. Icyo kibazo kirakomeye. Agakiza ni Yesu Kristo. Nikute Yesu Kristo yoshika rero muri yo. Uno munsi ni umunsi witiriwe Imana. Umunsi wa Mungu, umunsi wagiye gusenga. Kubazi ibyo bagiyemo, kumbura bagiye mu makoraniro. Watazi ibyo bagiyemo bagiye gusenga. Ko mu gusenga ari ahantu kanaka. Kandi ikibabaje baza kuvayo bameze uko bagiye basa. Nahinduka mu gihe hazoba hariko havugirwa Yesu Kristo. Turacyumva? Ibaze nawe ahantu havugiwe Yesu Kristo, unaza kumenya ko ari ukuri, unaza kumenya ko atari ukuri, ko yumvise bavuga Yesu Kristo, yumvise bavuga Imana, aza kumenya ko ari Imana y'ukuri n'itari ukuri, aza kumva bavuga mwemu yera, naza kumenya ko ari mwemu yindi cyangwa mwemu yera. Rero kubera iki mvuze ibi? Ni uko navuze ko Yesu Kristo ari we gakiza mu muntu. Turatahura yuko ari ijambo yambaye mu muntu, kandi turatahura yuko ubutumwa bwiza si twebwe twatangiye kuvuga, twebwe twabwumvise kuba buhawe na Yesu Kristo. Aho ni kuvuga muri iki gihe turimo cy'imyaka mikeyi tumaze dusobanukiwe ishengero n'idini. Ubu bari mu idini n'abari mazemo imyaka ntibarasobanukirwa ubutumwa bwiza. Ndumva kuri twebwe tumaze gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Yego. Niho twasobanukiwe yuko agakiza ari Yesu Kristo. Agakiza ari ijambo twumvise, iryo jambo twaryumvise muri Yesu, twaryumvise
mu butumwa bwiza. Intumwa Pawulo igihe yandikiye icete abaroma, yego kigiye gice cya mbere ku murongo wa 16 niho avuga ngo ubutumwa bwiza ntibundere isoni, ubushobozi bw'Imana buzanira uwizeye wese. Ubutumwa bwiza yakatanga impamvu bitashobora kumutera isoni ni uko ari ubushobozi bw'Imana. Kandi ubu butumwa yavuga nta kindi kintu yavuga atari Yesu Kristo. Chete Pawulo nyine yandikiye Galati, dusome kwiga igice cya mbere umurongo wa 16. yego Imirongo umengirasa umwe ni igice cya mbere abaroma Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16, n'iyi ni igice cya mbere umurongo wa 16. Kaduhere 15 ngo ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikampishurira kubw'ubuntu bwayo. 16 rero guhishurira umutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Ako kaya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso, nago nari ngomba uyu murongo uvuga ngo guhishurira umutima wanje umwana wayo. ko nanje ngaho bwanje cengira akabazo, kuko ubwa mbere turabona Pawulo atarahura na Yesu kuntu yahama ubwoko bw'Imana, none akiri mu nda yahishuriwe gute? Aha Imana mu gutoranya rero ushobora kumenya icyo gutoranyirije. Niryo niho hakomeje marivuga ngo umuntu ngo muri iki gihe ngo ntuzi umusuzugure ngo ntuzi icazova mu ni kuvuga ngo umuntu yibona uku ejo ntazi ihavakiro mbere mu kanya kaza. Pawulo yari umunyeshaka, reka dukoresha ijambo ryumvikana. Pawulo yubaha Imana, Pawulo yakunda Imana. Pawulo ntiyashaka umuntu ajya hanze y'uko Imana y'Abisirayeli igomba ko abantu bagenda. Iyo Mana nayo yabonwa mu vyagezwe, ni kuvuga uhushije ivyagezwe uhushije kubana n'Imana, kugendana n'Imana. Pawulo rero acayumva ko hari ko abantu biyadukije, kavuga uko kwizivugo ziri muri ibi yego bavuga Imana zivyaduka. Acarahaguruka nk'umuntu yize ivyagezwe mu maguru ya Gamaliyeli, yabwenge yarazi icyo akomeye. Pawulo asaba uruhusha, asaba ivyeti abantu bashobora kuvuga ibintu binyuranye n'ivyagezwe, ko abizi abantu bafungwe no kwicwa. Pawulo ivyo ntiyabikora azi yuko twakusha ku Mana, yabikora azi yuko ahagarariye Imana vyagezwe. Imana rero yamutoranirije bishika igihe ibigaragaza, niho igihe yaragiye i Damasiko. Umuco uramwakira, ahishurirwa Imana guheje canke nk'uko twabisomye ahishurirwa umwana w'Imana. Uhereye icyo gihe rero umutima wa Pawulo utangura guhishurirwa umwana w'Imana. Rero igihe ariko avuga amakuru, nta yana makuru ariko aravuga, abariko avuga umwana w'Imana mu majambo y'ubutumwa. Uyu mwana w'Imana nawe yaje gukora iki muri twebwe? Bavuze ko ari Yesu Kristo muri twebwe cyo gakiza. Igituma ndiko ndifashisha ibyanditswe ni kugira ngo abantu bamenye imikorere y'Imana
muri twebwe. Mu cyete Paul kandi yandikiye Abikorinde igice cya mbere, igice cya mbere cy'Abikorinde igice cya mbere, yavuze ngo nta kindi ababwiye bwa mbere atari amakuru y'uko Yesu yapfuye agahambwa akazuka, niyo makuru ya mbere ajyanye n'ivyaha byo guharirwa. Yesu rero umwami wacu igihe yaza nayo haramuhishuriwe mu gice cya mbere umurongo wa 28 igice cy'ubutumwa bwiza bw'ubwanditse na Yohana, ngo nguri 29, ngo nguriya mwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. Nubwo Yesu Kristo umuhishuriwe ikintu cya mbere ukugwa kw'ivyaha, ni nabwo nicyo kintu cya mbere kibanza ngo uraharirwa ivyaha. Iyo aya makuru yo kwizera atashe mu mutima wawe ugasobanukirwa Yesu Kristo ko ari ingabire Imana yatanze urukundo rwayo yakuze ari mu isi, aco cyatumye imutambira ngo umwizera wese ahubwo ngo udashira ntagapfe rubi. Ni kubera iki? Umuntu agendana n'urubanza rw'ivyaha rukomoka ku kutizera Imana no kwironderera uburyo bwiwe bwo kubaho, kwihumuriza. Ariko Imana ibona ko ibyo bidashoboka ku muntu. Imana iki igaragaza akababaro kayo, ariko kandi mu kugira iki dukoreye kugira ngo tuve ahantu tudashobora kwikura. Niko gutegura ibintu byose byankenerwa muri Yesu Kristo. Yesu Kristo aravyamamaza we giti kintu, muri kuvyamamaza asiga bihishuriye abantu rero bakagenda batanga amakuru y'ivyo bahishuriye. Ubutumwa bwiza rero ni Yesu Kristo muri twebwe. Ubutumwa bwiza si aya makuru twumva ngo Imana yagukijije, Imana igukuye ku indwara, Imana iguhaye biza, Imana iguhaye umugabo w'umugore, Imana irahinduye ibintu mu rugo rwawe. Ibyo byose irashobora kubihindura. Ayo yose agumara amakuru meza, ariko si ubutumwa bwiza bwa Bibiliya. Inkuru nziza dukeneye ni itubwira uburyo ikibazo cy'icyaha cyaturaniye kuvamwo gikemuka. Iyo rero ayo makuru akubwiye ati icyo Imana yikoze ku musaraba, yafashe Yesu imuremera icyaha byari mu isi, abari mu isi bararemuka, Imana ikihana icyaha. Ukuri mu isi niyizeye ntazopfa kuko yari gupfa, nibwo umwami wiwe yamupfiye. Icyo kibazo kikaba gikemutse. Umuntu akumva yuko ayo makuru ayizeye yuko ivyo vyakozwe n'Imana, niko gakiza muri we. Nibiki rero bikoreka imbere y'Imana igihe umuntu yizeye? Umuntu agira amahoro imbere y'Imana kuko niho hari urubanza. Umuntu agira umunezero imbere y'Imana kuko niho atarashobora kwidegemvya. Niho yambika ibizera, niho yakuwe ku rubanza, niho yatsindanishirije, niho hari ikibanza. Reka mu isi nta kibazo yari afise. Reka mu isi yari afise ikibazo kuko abandi bose babifise, ariko ahantu atari afise umwidegemvyo. Ngoresha ijambo ryumvikana ku bantu bamaze gukorera kumva imanza mbere ya parike mpanabyaha y'Imana, niho atarashobora kwidegemvya kuko yari ku rubanza rw'ivyaha. Arukuweko n'Imana ubwayo yatanze umwana wayo imwise ikimazi cy'ivyaha byari. Ivyo ayo makuru rero y'Imana yakoze muri Kristo, ayo akinjira mu mutima w'umuntu akayizera, atakintu na kimwe yakoze, ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaraba kugororoka. Ni kuvuga uwo mutima wizeresheje ayo majambo niho uronse ugororoka imbere y'Imana, kuko ngo mu butumwa bwiza niho harimo kugororoka kwahishuwe
gutuma umuntu ashobora guhagarara imbere y'Imana atekanye, kuko icyari gituma adatekanye kivuye. Ivyo rero bimenywa na nyene kwakira ubutumwa, kuko ivyo na Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice 3 ku murongo w'8, ngo uko umuyaga ngo uhuhuta uko ugomba, ngo nawe ukumva ukuhuhuta kwawo, ngo uko ni kwamera uwuvyawe na mpwemu wese. Ni ukuvuga umuntu avyawe na mpwemu wera ategerezwa kumva uguhuhuta k'umuyaga. Ubwo ni ubushobozi bw'Imana ategerezwa kumva muri we, ko ivyo bintu vyakoretse muri we, ko imbere y'Imana atarubanza. Ibi rero bitandukanye no kurondera kwigira mwiza imbere y'Imana. Wizera y'Imana yakugize muri Yesu Kristo. Iyi ni intambwe yibanze, ni nayo ikomeye, kuko iyo umuntu ayihushije abaho ubuzima bwiwe bwose arondera kunezereza Imana. Kandi ivyo kubwa muntu we ntibishoboka. None mwarimo ko tubona abantu nk'abapastori, abavugabutumwa n'abandi ngo nimuze mwakira agakiza, hama akagusengera ngo vuga uko usubiramo, mwami Yesu ndaje imbere yawe kunuku nuku, kandi uwo muntu vy'ukuri wewe muri we akavuga ngo ame, agaca asohoka avuga ngo nakijijwe, ariko mu kanya ugaca umubona asubiye mu kabari canke muri vya vyaha nyene kwa kundi. Aho rero bitewe nk'uko bivuze, kari uwo muntu ari we yironkera amakuru mu mutima wiwe, apana yabwiwe n'undi muntu, uwo muntu rero ntabakijijwe. Iyo formule yelibaho ingwe kimavutaba. Yego, nta hantu Yesu yavuze ubutumwa acabwira abantu ni bande bagomba kwizera aya majambo ndabasengeye. Nta ni ntumwa zavuze ubutumwa kizivuga ati ni bande bagomba kwakira Yesu. Abantu rero bakira barahana formule nk'ubutegetsi. Abantu bategetsi barahana inkoni, bagahana sinzi bitabo, komurenizi, bidodo, ariko twebwe nta bintu ushobora kuvuga cyo mbira umuntu ngo ndagomba kwakira Yesu. Muri ya majambo navuze abantu baramwumva cyane ntibamwumve, naho bahamagara ngo ni bande bagomba kwakira Yesu. Ntugire ngo n'utamwumvisa arahaguruka. kandi nivyo bo ndibutse wigeze gutanga we n'akarorero ko wagiye wahagurutse akarenga kabiri. Ninjiye mu misa, misa ni ninjirayo ya mbere, baravuga ati ndagomba kwakira Yesu. Wari yambwiye ubutumwa, yari yambwiye yuko nibahamagara muragomba kwakira Yesu, cyangwa nakire Yesu. Cyaza bicara ku ntebe, hanyuma ya misa mbere iheze arambuye turafite aho uje, navuga ati nta office. Nije ni ya kabiri ko yari umurongozi wa ku misa ya kabiri, kandi bashobora ahamagara ndagomba kwakira Yesu, ndasoda haguruka kubera ko ntiyari yambwiye ko nibahamagara ubwa kabiri ntagenda. Narahagurutse ataraza arambuye ati wewe wahije kumwakira. Icyo ni ikibazo nagumanye. Niwe mbwira ko nahije kubita n'ije nategereza kumenya ko namwakiriye. N'umushitsi wanje nahije kumwakira nka muzimana. Hari umuntu yombwira ati uyu mushyitsi ubwa kabiri ntumwakira, wari wamwakira. Bishoboka. Reka dusome mu kijya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 2 soma ku murongo wa 37. Cyakozwe n'intumwa 2:37. Ngo benshi bahindukira Imana, ngo bumvise ivyo bibacumita mu mitima, baza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Bumvise ubutumwa ariko buvugwa n'intumwa, bacabaza wari imbere yabo nk'umurongozi ti tugire gute gabene data?
umuntu yumvise ubutumwa bitegerezwa kumucumita mu mutima. Ubutumwa bumeze uko buragucumita mu mutima cyangwa bukakujya mu matwi. Uba bugucumita mu mutima kuko bwaje bugukize, kuko bwabonye nako ikibanza bufise muri wewe kugira ngo bugukize. Bukurya mu matwi kuko bwabuze ikibanza mu mutima wawe. Bica bukurya mu matwi ukajya wumva ni ibintu bikugoye, bikaca bigutera no gukora nabi. Niko ubutumwa bumeze. Rero ubwo butumwa umaze gutaha mu mutima wawe, ni ukuri kuzima, nta muntu ashobora kumenya ko wizeye cyangwa wakijije cyangwa wasinanishije imbere y'Imana atari kaya karona kwa ubu ufite urubanza kuri bana ukurega ivyaha, hanyuma bagaca urubanza bati wewe ugize umwere. By'ukuri uri ku ruhande yawe yonezerwa kukurusha ntibikunda. Wowe deje wabona gasho cyangwa urupfu cyangwa kunyongwa kuko urabivuga. Bakavuga ati wowe ugize umwere. Wosigura ko ari umuntu yonezerwa kukurusha. Rero ubutumwa bwatashe umutima w'umuntu akaba yabwizeye, bukaba bwarose ikibanza muri we, bukaba bwamutsindanishije imbere y'Imana ariko gukizwa. Amaraso Yesu akaba yamwogeje ivyaha, akaba yakuye ku rubanza rw'ibihe bidashira. Ivyo byose bikorekera imbere y'Imana kuko ivyo ni umutima uvyizera, kuko umutima uko umuntu yizeresha umutima akaronkororoka. Rero ivyo vyabaye byose twagiye bitudondagura n'ibindi bikorekera mu mutima wawe, kandi bigakoreka uri imbere y'Imana utari imbere y'umuntu. Ushobora kuba urumva ubutumwa uri imbere y'umuntu ariko arabuvuga mugari ko vuga ubutumwa ariko umutima wawe uri position imbere y'Imana, kwizera, gusindanishirizwa, kozwa, gukugwa ku rubanza, guhabwa umunezero, kumva amahoro imbere y'Imana. izo ngingo urashobora kuzisobanura muri make? Igituma wumva amahoro imbere y'Imana nuko imbere y'Imana wari ufise urubanza rukurega. Iyo ni ya mbere. Igituma ugira umunezero nuko kuba k'umutwaro wari wiremereye, wari ukuremeye. Ni ya kabiri. Igituma ugize amahoro nuko wakuwe ko urupfu rw'ibihe bidashira. Ubwo Imana yavuze ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi aricyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ahabwe ubugingo, wize umwizera wese ahabwe ubugingo budashira kandi ntazapfe rubi. Na Yesu yarabivuze ngo uyizera jewe ntabwo azokwigera ashyirwa mu rukinja, abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ivyo rero bituma umuntu aryoherwa. Ubwo buryohe rero wowe wumva nibwo bugutera gushingira abantu intahe y'agakiza. Niko gakiza rero muri kandi aho rero aho utanguye ikirero n'igice cya mbere zovugisha kabiri, kwishisha kabiri kijana no gutangura rero guhinduka. Ariko utarahinduka aho umeze nka cya gisuma ku musaraba, aho Yesu yakivuze ati uno munsi urabana nanjye paradizo. Kiya gisuma sinumva umuntu yihaye kiya gisuma. Kiya gisuma na titre bavuga ngo kwihana kumwe mu bambuzi uriko urasoma. Ariko kiya gisuma ikihana kitahuye na pastori nkuko abantu bayivuga, kibatizwe, cyature, cyavuze ibyaha byacyo, cyasengewe we cyo cyavuze gihana mu bya wubundi. Wewe ucira urubanza rumwe rwacyo. Uyu ntacyo yakoze. Gende gihamye yuko yatacyo yakoze kuko nitongora marigara yacu. Itwibanye. Rero mwana uzunyibuke Yesu aramubwira ati n'umunsi urabona nanjye paradizo. Gutahura imbere kabisa yuko Imana yakoze muri Kristo Yesu yari nyiramico. Ujya muntu ari ikintu yatahuye, ujye muntu ariko natwe ku musaraba ntacyo yakoze. Kumenya ko
kujya ku musaraba Yesu cyo yakoze automatique yuko ni jewe nabikoze hacha haba transfer de péché iyo yaziti unacho yakoze nivyiwe bitabija kuri Yesu Yesu atara proclama kuri uno musaraba nanje paradise uno musura ruhuka uno musura yo mahoro uno musura ryohewe uno musura tsindanishirije cyitwa igisumu kundi kandi ntikiri ku musaraba ukundi oya igihe rero hari ijambo akana kandi sinzi ko udukurikiranya kumvise igihe rero hari ijambo Yesu avugiye mu mutima wawe bijanye nuko ukwijuru ryakwakira kujya kubonye iryo naryo kandi wumva muri wewe iryo rero nisimusiga kuko iryo rirahambara ikana gwa karore sina karore ko dusome abaza gusoma mu gitabo Poro maritura bakunda kuvuga ko ataramenye bavyanditse neza nje ndavuga ko ari Poro igitabo cyandika abaheburayo cya 11 ngo ukwizera kuva kukumva nukumva kuzana n'ijambo ry'Imana rero ibintu uba wumvise naho uvuga utuba yovuga iyo utumvise Yesu Kristo avugira mu mutima wawe ibijya twadonda guhevisa n'ibishobora gukora bikoreka igihe vyumvikaniye mu mutima wawe wahawe kuvyumva kukwijuru rya rishaka kuvyumva kubera iki mvuze ivyo uraba warusanzwe wumva ariko iyo bisaba ko wizera ijambo ry'ubutumwa bwiza riza ryizaniye kumva utandukanye nuko dusanzwe twumva utandukanye nuko usanzwe wumva mu buryo bwa kimuntu kwishuri rumva kazurumva bararumva ariko uko kumvira imbere mu mutima biza bizanywe n'ijambo ry'Imana biza bizanywe n'ubutumwa bwiza biza bizanywe n'uvuga butumwa nyawe w'Imana atari vya bindi vyo umuntu afuruguta agaheza gusoma agaca kubwira ngo ndagomba kwizera ngo ndagomba kwihana ndagomba gukizwa ndagomba kwakira Yesu asivye n'ibintu vyumvikana mu mutima wawe nubwo atamuntu umwe uvuga ngo nindagombire wowe ubwawe ushobora kubwira umuntu mu mwana gushingira intahe yagakiza nakiriye mu mutima buya aravuga mvuga butumwa ariko aravuga yavuze vyo naho yoca yicecekera ntiyobora navuga ati mbega tugire dute nguko intumwa bazibagije tugire dute nuko bigenda agakiza rero Yesu Kristo mu mutima w'umuntu Yesu Kristo yajya avuga mu majambo y'ubutumwa bwiza kuko ari we bwa ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza ndiwe ahaguhaye kumva nguko ijuru rigomba kumva ni ijambo ryaje ryizaniye kumva n'uburyo mutima wateretse imbere y'Imana habaho gutsindanishirizwa habaho ya procedure z'urubanza habaho guhabwa kozwa ibyaha baho guhabwa amahoro guhabwa umunezero kubera ibyakoreka byose byavuye akora ku gakiza tuvuga gatandukanye n'iki gakiza nyakuri atari ka kandi ngo subiramwo gukora uko cyane ngo kugira ibyaha n'ibintu bibiragira mu muntu ubwategereza gusaba umwanya kugira ngo abyivuge ntumuvugire ngo mwami Yesu nasubiremo undaje imbere yawe ntumuvugira iyo ni nka repetition ariyaturira akivuga kandi ntavuga ibyaha avuga Yesu Kristo yamutashemwo kuko ibyaha abaheruka mu rubanza rw'ibyaha muri ya procedure y'ivyijuru by'urubanza gutsindwa no gutsindanishirizwa byabaye kuri Yesu Kristo ivyo byose abaheruka muri iyo procedure si vyavuga uwatura ni yatura Yesu Kristo uko atura ivyaha nuwizera yaturira mugenzi we ivyo rero tuzobigarukako mu kwihana nta muntu agira repetition y'ivyaha ya narasambaye narivye nariko hari ivyo wibagira ushobora kubivuga vyose no bijya utavuze cyo tubigutse sigira ko utababari miriza abantu
kuzimira kw'abantu bakwiye kubikira. Abazokumva ibi bakwiye gukira. none niki nk'ubu mwarimu niki wohanura nk'abantu b'abapasitori, abo baprofeti, abo babishopu n'abandi babwira abantu gusubiramo amajambo canke gukora ibi kugira baronke agakiza? Icya mbere mbanza kubabwira ni uko ubwabo bategerezwa kubanza kumva ubutumwa bwiza bizeye. Muri make ntabwo bazi. Kuko ibyo ufise nivyo utanga. Mu gihe batanga ivyo ufise impungenge nyinshi y'uko ubutumwa batarabwize. Barashobora kuba bamaze kubwumva ariko batarabwize. Bashobora kuba barabuzi bamwe badashobora kuvuga. Rero nabagira inama biveko babaze kwanza bize bakire bo ubwabo mbere y'uko uvuga ngo bagomba gukiza abandi, baze bakire bo ubwabo. Kira kabiri ndagira inama umuntu ahaguruka kugira ibyo avuga abanza vyihuza atohoza ibi niko ndavuga nabitumwe ntabivuze nobona ibara kuya kwakubarwa ntabivuze nobona ibara nubavuge kwigiko nabizi neza abanone iyaba ariho ryatotezwa nta numwe bakivuga kuko nta numwe yabitumwe ariko wabitumwe aravuga kuko abafise kimuhata kimusunika kwiba no mu itotezo akaguma yabikoze akabivuga akajya mu rubanza umuhaye kandi kanya asubira kuvuga vya bindi ega nta bindi afise. Ndagira inama abantu bareke kuvuga ibyo batahavuga, bareke no kuvuga Imana kuko Imana itabato, bareke no gushyira abantu mu bintu bibaza ko aribyo gakiza kandi atari mwene majambo. Ibyo bafise ntibabishyire hanze baze batekane baze bikize ubwabo. Mwarimu ivyo biragoye nk'umuapotre mu profete afise eglise irimwo abantu nk'igihumbi majana ngaho ko nimutunze umuryango wiwe abana biwe kuvuga ngo arabishize hasi ivyo ndumva atari rero ni kibazo kandi gitoro abantu benshi ariko hariho abagiye bagerageza baza kubumva hirya y'ejo ko ndaganira n'umuntu ari mu Bubiligi yambwiye uburyo baherutse gusenya idini barasora bitunganya neza birahagarara neza. Narumvise ntahe z'uburyo mu Rwanda bariho ikiguzi kinini ariko Imana ashobora no kutasenya rya dini akisenya we akabanza agahagarika kuko akareka abantu warashaka kuguma muhira akabwira abandi ikintu yasiwe wenyine nabikora gusa niwe biba biha amahera menshi nyene ubwo buryo nibo umugora kure ariko ashoboye kwisenya we kuguma muhira kwanza kubwira umwami tinga banze ikize hanyuma inzoro ibyo bigira abantu bayazo basanga kugira haraho zori twebwe bitwisenye twebwe twasenye twaraseze turagira mugiye ni twabakunda mugume nga nitwaguma tuca tuba muri system yo kuvuga ibahimba nitwavuga ibitabahimba tuba tubomoye kandi ibintu si byiza impano. Urakoze cyane mwarimu hama nagira ntere intege ku bantu badukurikira hano abantu twitwa ngo n'abakristo bamwe bato muri Yesu nta mukuru nta muto twese turangana. Nagira saba umuntu wese adukurikiye waba uri pastori nk'uko uvyitwa canke ariko witwa apotre n'abahanuzi n'abandi nabo nyene abo bantu bato muvuga mu madini canke mu eglise ko mwokwegera mwarimu Dimitri araboneka yigisha kwagusa nta biseke abatereka imbere nta details za banki abaha canke imikashi na ecocash n'izindi mu mwegere
inimero ziwe ziraboneka. Hama muri uru rugendo ruracari rurerure, ndibaza murashobora kumugira kumugisha akabahugura. Mvuze guhugura, ndibaza ko ari ijambo ryiza kandi ryumvikana. Kandi namwe murashobora namwe n'ubundi kumufasha, kuko ivyuma bibiri ivyuma bibiri birakarishanya, niko novuga. Rero abantu bose madukurikiye, Imana ibahezagire. Arashobora gutanga adresse zibaboneka ko, hama tukazosubira ikindi kiganiro gikurikira. Numero ni 67 865 865. Ngiye WhatsApp nyine yakora uhamagaye cyane ari WhatsApp. Tuteranya plus 257. Hanze y'igihugu bashobora kugira plus 257 kugira 67 865 865. Imana ibaha umugisha. Baraheza cyane.